Wewe umudemu tuvuge umudemu n'umubesto nkuko nyene muri ko murabivuga sivyo? Bon gusa rero hari ukuntu nyene yagisha umukobwa urumva wari umuhungu nawe nyene n'umukobwa none muca muyaga bijya nyene vy'abahungu. Urumva uca muyagisha nk'umukobwa urumva utuntu tudubizo turakenewe. No ivyo bintu biraharaye kida. Ivyo biniza n'umuntu atarishe barakubwira ati shushu kubera iryo jambo rikunzwe kuvugwa n'abantu benshi ashaka akunda kuvuga shushu umuserikali ngo tanti karibu ngo tonto karibu umama raho niyo yambwiye ati ngo shushu ngo karibu ndabagenzi b'abakobwa ufise abagenzi bako yego na mugenzi w'umukobwa ufise kida du telefone donne-moi ton téléphone abantu nkabona muri 10 je vous donne 1 million mugihe nsanga ata mukobwa w'umuja mufise ndagushigikiye kida naje ntabagenzi b'abahungu ufise sinzi donc usanga afise 4 simu zitatu ari muri ba bantu bafise 4 simu zitatu telefone zitatu ninaco gituma yako kazi muhira ninaco gituma Zana phone yawe turaye ko WhatsApp zibiri. Turaye ko WhatsApp zibiri. WhatsApp zibiri mugabo. None wumva. Directement yatweretse WhatsApp imwe. Urabona nkuno munsi barashobora kumarana ngisa. Ego. Atakintu nakimwe. Yes. Ariko n'undi munsi kandi akagarukiye umukobwa atakintu nakimwe. Akagenda bro. Menya kida. Oui. Undi munsi kandi bakobwa akazokuba yibaza. No. Umviriza. Ego. Ego. Bakisanga bari muri bya bindi batari baho. Oya no. No. VYUKA TV. Hariho ubugenzi n'intumbero umuntu yihereza. Okay, nako bucamwa hatatu miciro kuravugana ko biki. Turayaga ibishasha makuru y'imisi akambwira ubuzarimwo akambwira naje w'ivyo akambaza ivyo ndimwo naje nkamubwira ati je bigenda neza Emira kurura naje bro gusa ikintu cyose iki no urabona nkuno munsi barashobora kumarana ngisa ego atakintu nakimwe yes ariko n'undi munsi kandi akagarukiye umukobwa atakintu nakimwe akagenda bro menya kida oui undi munsi kandi bakobwa akazokuba yibaza no umviriza ego ego bakisanga bari muri bya bindi batari baho oya no nibibaho umubiri n'uwujira si ukujera information yose canke ikintu cyose kigera ha mu mutwe iyo amaze guhereza cerveau kayihereza pression direct migukoresha nka kujya nyere cerveau kagukoresha yaho rero uvuga ati je ndakwiye kugendera mwibi ikintu cyose kiva muri mu mutwe je birashika yego amaso ndafise yego kubera mfise objectif no donc kuraba ntacyo bitwaye ngabo bashimye gushima ukavuga ati urashobora gushima ukavuga ati sinsha muno mwanya naho nashimye sinshaka kwikwegerako okay ndibaza ko gitahura kacabera aho nyene yego bigahera aho nyene bikamukaba baje amatu bisanzwe donc ushatse uvuga yuko atabagenzi b'abakobwa ufise abagenzi bako yego na mugenzi w'umukobwa ufise kida du telefone donne-moi ton téléphone abantu nkabona muri 10 je vous donne 1 million mugihe nsanga ata mukobwa w'umuja mufise ndagushigikiye kida naje ntabagenzi b'abahungu ufise abahungu bose ufise muri phone yawe n'abashiri bawe du telefone yawe abagenzi b'abahungu ufise umwe gusa ni nawo mugenzi voilà Mvereza je nakubwiye ko je atabugeze umukobwa n'umwe fisi. Urashobora kubirira tubiye. Mubwire impamvu, mvereza nakubwire impamvu, sivyo? Urabona basi umukobwa wonyene gusa umukobwa uza kubunda mwe ngaho tuvugana birebire. Yego. Uri umuhungu mugenzi anje. Directement camenya ko ari umushiri wawe. Oya.
wowe urabanza winjira urebe kwanza ibyo tuvugana sivyo urazi ko abantu bakundana ibintu twa baby sheri urabibona no uza kubibona ahantu hamwe gusa ivyo bintu biraharaye kida oya ivyo biriza n'umuntu atari sheri warakubwira ati shushu sawa kuri cyo rero kubera iryo jambo rikunzwe kuvugwa n'abantu benshi ashaka akunda kuvuga shushu umusheri kari ngo tanti karibu ngo tonto karibu umama araho niyo yambwiye ati ngo shushu ngo karibu ndavuga ati mama wewe ufise phone yanje sivyo wewe genda urebe niwasanga ari uwundi mukobwa nigeze bandikira sheri shavuga ko je kida ndumuhehese wewe ushigikira sheri wawe ko bayitwa ninde yitwa nde sheri wanje yego sinzi donc usanga afise 4 simu zitatu ari muri babantu bafise 4 simu zitatu telefone zitatu ninacho gituma yako yuko kazi muhira ninacho gituma zana phone yawe turayiko ata WhatsApp zibiri turayiko ata WhatsApp zibiri ufise WhatsApp zibiri mugabo none wumva directement yatweretse WhatsApp imwe yatweretse WhatsApp imwe Briza mwalevye muri WhatsApp message no muri WhatsApp business iyo ni nyinshi nta contact zitatu zirimo tumaze kuvugana donc numuhe directement numuheheze wewe umudemu tuvuge umudemu numubesto nkuko nyene muri ko murabivuga sivyo bon gusa rero hari ukuntu nyene yagisha umukobwa urumva wari umuhungu nawe nyene n'umukobwa none muca muyaga bijya nyene vy'abahungu urumva uca muyagisha nk'umukobwa urumva utuntu tudubizo turakeneye wifite nk'akaraka wagiye nk'umukiyede abantu mu gifundi ngurumva ngo no munsi ngo nakubise inyundo ndiko ndakora imodoka ngo ciramonda ya muyaga ibijanye wowe WhatsApp yawe ufise umwakobwa bashika nka 10 nakubwiye ko ari bo bagenzi mfise gusa abo bose n'ababesto gusa hari washeri wabonye ko ibintu muvugana biri sexy gusa umubano muri sexy ngamu okay nawe umubano mwiza nyene mu gihe rero yaba yaje kukureba mukaguma muvugana ibintu biri sexy nkuko nyene hamwe wisana mwagiye no mu bindi bitari ivyo duza message ibintu bya shushu baby bitu byo birimo byo kuvuga ati no gusurama na uchugerera kuri ugeze kure gusa nakubwiye ko kuri abasheri wanje akambya tuno munsi uraza kunyisanzura ko umene ntibibaho ni ari abakobwa tumeza dufise none pesa nawe yashaza kuramutsa umuvuga nivyo muri message gusa wari ukamubona ngo basheri wiyo oya turamuha mikoro sikuvuga uko irumba ikironje na besto bigakomera gusa kuba mwarabaye abagenzi cyane ntibikonde ko mwabashi VYUKA TV